urakoze cyane Dr Miguel Bermudez Marin. Ndakenguruka kandi ndabashimira cyane kubwo kugushyigikira muri ko muratanga kuri uyu mugambi udasanzwe uriko urakorerwa ngaha muri Puerto Rico. Uwo mugambi muri ko murawushyigikira ushigikiwe na mwebwe mwese, atari abo muri Puerto Rico gusa, ariko ukabushigikiwe n'abo mu bihugu byose abariko barawushigikira, atari mu masengesho yanyu gusa, ariko muri ko murashigikira no mu buryo bw'ubutunzi. Ndabakeza kubw'uku gukora cyane uko mwagize, aho ibihugu byinshi bitandukanye byunze ubumwe byarenganye intego bihaye, kandi muzozigwizana kabiri, byongeye muzozigwizana gatatu, kandi muzozigwiza n'inshuro 100% atanzitizi. Ntazobaho inzitizi nk'uko byabaye mu minsi ya Mose, aho atabaye inzitizi. Mose harageze igihe abwira abantu ati nimuhagarike mugezaho, kuko mwarazanye byinshi kubw'umurimo w'umwami. Nuko rero ntihazobaho inzitizi ku gushyigikira kuvuye ku Mana no kugushyigikira kuvuye ku bantu kubw'iki gikorwa cy'ihema rinini katedrale. Harabaye mu mwanya umwe igihe Imana yabohora ihanga ry'Abaheburayo mu buja muri Egiputa, yabajanye ku musozi Sinayi, aho Imana yabwiye Mose ko yagira ibajane, kandi ngaho yarabahaye ibyagezwe 10 mu nyuma irabwira abantu biciye muri Mose. Imana yavugisha umuvugishwa Mose, Mose nawe akabibwira abantu. Yaramubwiye muri uburyo bukurikira mu Kuvayo igice cya 25 umurongo wa 1 gushika kwa 2. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli bankoranirize amashikanwa, muze mwakirire umuntu wese aritanze rivuye ku mutima. Ni kuvuga yuko atari ishikanwa ritanzwe n'umuntu ahaswe, ariko umuntu wese, umugabo wese yaba ritanze, yaritanga kubw'ubushake bwiwe abigombye, yabitanga bivuye ku mutima. Abo rero nibo bakirirwa ishikanwa ryabo, atari abantu bavuga ngo canke biyumvira ngo rero bariko baransaba yuko nkora iki kintu canke ko nkora iki, kuko biri ngaho mu mugambi w'Imana yuko iki gikorwa kizokorwa kugira ngo hazokogwe ihema ahazoba ukugaragara kw'Imana. Iryo ni ihigwe rero ridasanzwe gukora mu mugambi w'Imana, aho ukugaragara kw'Imana kwasezeranywe kuba ngaho kugaragajwe. Harabandanya havuga ngo kandi amashikanwa muzobakirira azabe aya: amazahabu n'amafeza n'imiringa n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere n'ubushenza bw'impene n'insato z'imfizi z'intama zazizwe mu gahama n'insato z'ibikoko byitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatara n'ibintu bimoga byo kuvanga n'amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango n'ibindi byo kosa bitamirana n'utubuyenge twitwa shohamu n'utundi tubuyenge two gutera ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo mu gikiriza, kandi bangirire aheraho kuba kugira ngo nzengerere hagati muri bo. Igikomeye cyane cyo muri uwo mugambi ni kuri uyu murongo, kandi bangirire aheraho kuba kugira ngo nzengerere hagati muri bo.
ikingirakamaro ni ukugaragara kw'Imana. Rero kandi yambaye yaravuze ko kugaragara kwayo uzoba kuri ngaho muri iyo ngoro, ni ukuvuga yuko ari ikibanza cy'ingirakamaro cyane, kandi akaba ari umugambi w'ingirakamaro cyane uw'inyubako abantu bari gukora. Rero irabwira Imana, irabwira Mose iti nk'uko ibyo ngira nkwereke byose bimeze mu by'ikigereranyo cy'iryo hema nzobamwo no mu by'ikigereranyo cy'ibintu byaryo byose aba ariko muzobikora. Ni ukuvuga yuko batashobora kubikora bihwanye n'ubugombe bwa Mose cyangwa ubugombe bw'abantu, ariko byahogwa nk'uko Imana yabyeretse Mose, kuko iyo ngoro yari ishusho n'ingero y'ingoro yari mu ijuru. Murashobora gufata ibyicaro byanyu nyimba mubishaka. Kandi aho rero hariho igicapo cyari cyeretswe Mose, yari yahawe itegeko, yahawe urutonde, kandi rero yarabimenyesha abantu, akabamenyesha ihigwe bafise ryo kuba bamwe mu bagize igice cyo muri uwo mugambi w'Imana. Bamwe bamwe bariko barakora, si bose baba bazoba bubatsi, ariko nk'uko haba hakenewe ibikoresho, harakenerwa kugura ibikoresho, harakenerwa gukora ibi na biriya, harakenerwa inzahabu, ifeza, umujumbu, kandi abantu baba bafise nuko canke barabigura canke ubifise akabitanga kugira ngo babe bafise ibikoresho kubwo kubakwa kw'iyo ngoro. Abandi nabo barakora muri uwo mugambi, benshi muri bo bakora mu buryo bw'ubushake atana kimwe bakorera, ariko abandi byarashoboka yuko bahembwa ikintu nk'umwubakisha mukuru, nyamba byaraba ngombwa ko abaha ikintu, akabaha byo gushigikira imiryango yabo n'ibindi bintu nk'ibyo, akamuha nk'imfungurwa, akamuha we n'umuryango wiwe, ibyo bintu byose, aho ibyo byose byari byiza. Kandi rero turabona ko ihanga ry'Abaheburayo ryabaye ihanga rifite ihigwe ryo kuba bafite umugisha wo kubaka ingoro y'Imana aho Imana yari kuba. Amahanga menshi y'abafise ingoro, ariko ihanga ry'Abaheburayo bari bafise ingoro bashobora kwimura aho bayijyana hariho hose aho nabo baba bagiye. Kandi naho yari ingoro ishobora kwimurwa, yari y'ingirakamaro cyane, kuko aho hari kugaragara kw'Imana. Rero turabona ko ngaho hari mu kibanza cyahera cyane, yari ifite ikibanza cyo hanze, ikibanza cyahera n'ikibanza cyahera cyane, kuko ibyo byerekana byongeye ishusho n'ingero by'ikiremwa muntu, arico ari ubugingo, impwemu n'umubiri. Umubiri uhwanye n'ikibanza cyo hanze, impwemu ihwanye n'ikibanza cyahera, ubugingo nabwo buhwanye n'ikibanza cyahera cyane, arico ari kibanza kigenewe kubamwo ukugaragara kw'Imana mu kiremwa muntu, kugira ngo Imana iri ngaho ivugishe ikiremwa muntu, kugira ngo iri ngaho imukingurire ugutahura ikiremwa muntu, kandi Imana iyobora ubuzima bw'ikiremwa muntu, kuko yoyo niyo mwungere wacu. Rero turabona ko byongeye ari ishusho n'ingero y'iyo ngoro y'inyubako yo mu ijuru. Kubw'ibyo rero aho turabona ugushushanywa gutunganye kw'Imana Data, Mwana na Mpwemu Yera. Ikibanza cyahera cyane gihwanye na Data, ikibanza cyahera gihwanye na Mpwemu Yera, ikibanza cyo hanze naco gihwanye na Yesu, umubiri ufadika, aho Imana yabaye mu muzuro wayo wose. Byoroshye cyane nk'uko. Kubw'ibyo rero mu kibanza cyo hanze no hatangirwa ibimazi, kandi ikimazi cy'Imana kubw'icyaha cy'ikiremwa muntu cyaratanzwe mu kibanza cyo hanze mu mubiri ufadika.
umubiri watanzwe nk'ikimazi ku musaraba Kaluvariyo, kandi cyaratanzwe byongeye mu kibanza cyo hanze cy'ingoro mu ishengero ry'Imana ry'Isezerano rya kera, ariho hari hahwanye n'ikibanza cyo hanze hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Kuko kuva kuri Adamu gushika kuri Yesu, icyo gihe cyose cyari gihwanye n'ikibanza cyo hanze. Mu nyuma naho mu bihe by'intumwa no kubandanya gushika ku ntambuko y'indwi y'ishengero, kuvuga mu ntumwa y'indwi hari hahwanye n'ikibanza c'ahera, ahahwanye n'intambuko zitandukanye z'ishengero mu isezerano rishasha, aribo arabizera Kristo bose, abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Mu nyuma naho haza intambuko y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, intambuko y'ikibanza cyahera cyane, arico ari gihe cibuye rikomeza imfuruka. Ico ni gihe cy'ukuragwa kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Iyo ni intambuko canke igihe gishushanywa n'ikibanza cyahera cyane c'ingoro yo mw'ijuru, kandi ibyo bishushanywe no mu ngoro yubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe n'umwami Salomo. Ni intambuko canke igihe igenewe ukuza k'umwami. Iyo ni intambuko byongeye y'ukuza k'ubukozi bw'imyera y'ibiri. Iyo ni intambuko byongeye y'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo no guhindurwa kwa twebwe abari bazima muri Kristo muri kino gihe. Iyo ni intambuko y'ubwiza cyane kurusha izindi ntambuko zose, aho ukugaragara kw'Imana kuzoba kuri mu ishengero ryayo mu mwuzuro wayo wose, mu mubiri wayo w'ibanga w'abizera, aho tuzoronka ukuragwa mu mwuzuro, ariko bizoba ugucungurwa k'umubiri, uguhindurwa kw'imibiri yacu twebwe abari bazima, n'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo bari mu mibiri ihawe ubwiza. Iyo ni intambuko ngirakamaro cyane mu mugambi w'Imana hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Iyo ni intambuko aho ukugaragara kwa mpwemu w'Imana kuzakuri ngaho ibihe byose, nk'uko byabaye muri buri gihe no muri buri ntumwa yo muri buri gihe, niko bizoba no muri iki gihe cy'ibihe bikomeza imfuruka byarasezeranywe ku bw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Mwibuke ko ishengero ry'umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizera ari ingoro yo mu buryo bw'impwemu, ariyo abizera bose Kristo ari amabuye mazima, nk'uko bivugwa muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 4 gushika ku 10, aho tubwirwa yuko turi amabuye mazima kugira ngo tube abagize ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'Imana, kugira ngo tugigwe ingoro yo mu buryo bw'impwemu. Kandi buri mwizera wese nk'umuntu ugiti ciwe byongeye ni ingoro yo mu buryo bw'impwemu. Kubw'ibyo Kristo mu gice cya 2 muri Yohana umurongo wa 17 no kubandanya, ashingiye ku mubiri wiwe ari nk'ingoro muntu y'Imana, yaravuze ati musambure urusengero nanjye nzorohagarika mu minsi 3. Yari kashushanya uwo mubiri wari gutangwa ku musaraba imbere gato, ariko ku munsi wa gatatu agaca wuzura. Ni ukuvuga mpwemu yari muri wo yari kuwuzura, ariko bibaza yuko yari kavuga iyo ngoro yari iri ngaho y'amabuye, kuko ingoro y'amabuye yo yari ishusho n'ingero y'umubiri ufadika w'umwami. Kandi rero buri mwizera Kristo wese nk'ibuye rizima
nk'uko kristo ari ibuye rizima, ni ibuye rikomeza imfuruka, ibuye iryo abubatsi bagaye. Abizera bose, bizera kristo bose, nabo bameze nk'uko kristo ameze. Kristo nk'uko nawe nari umuragwa, nabone bameze nka kristo. Kandi kristo uko ameze, n'abizera kristo bose niko bameze. Kristo ikinyenyeri gicibibasi cyo mu gaturuturu, abizera kristo nabo ni inyenyeri zo mu gaturuturu. Kandi ubu rero turabona ko ibyo ari by'Imana yabwiye Aburahamu yuko urubyaro rwiwe rwari kuzoba nk'inyenyeri zo kwijuru. Kandi hariho inyenyeri zishushanijwe mu ntumwa, izo Imana yari kuzorungika ku ihanga ryayo. Kandi rero turashobora kubona yuko byongeye na Mesiya ashushanijwe mu nyenyeri. Muri Yakobo hazova inyenyeri. Haravuga ibyanditswe biri mu gitabo cyo guharura. Ngiye kubaha uwo murongo kugira ngo nabo muba mufise ngaho. Guharura 24 umurongo wa 17. Haravuga ngo ndamubona ariko subunyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Inyenyeri zokomoka muri Yakobo, icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli. Kandi aho turashobora kubona ko iyo nyenyeri ari kuza kwa Mesiya. Kubw'ibyo rero abamajusi igihe bashika muri Yerusalemu, barabajije muri Yerusalemu ati, ari hehe umwami w'Abayuda yavutse, ko twabonye inyenyeri yiwe turi mu buseruko, kandi twaje kumusenga. Ibyo biri mu gitabo cy'inkuru nziza ya Matayo, mu ntango y'ubutumwa bwiza bwa Matayo. Aho turashobora kubibonaho. Ngiye kubaha igice, ni igice cya 2 umurongo wa 1 no kubandanya. Kandi aho tubibona cyane cyane ku murongo wa 2 wo mu gice cya 2 muri Matayo. Ngaho tuhabona ibyo abamajusi bariko baramenyekanisha. Nico gituma ijuru hamwe n'ibyo bintu byose, ibinyasi, ari yo Bibiliya ya mbere, imbere y'uko haza Bibiliya yanditswe. Basogokuruza nka Aburahamu na Yobu byongeye barihweza ku ijuru, kandi baba bariko barasoma Bibiliya ya mbere. Ariko ubwo buryo bw'ubushakashatsi ku binyasi hamwe n'ubushakashatsi ku mibumbe byongeye, ariko muri ico gihe ubushakashatsi ku binyasi hamwe n'ubushakashatsi ku mibumbe byari biri hamwe. Kandi ubu rero turashobora kubona ingene mu ijuru rifadika nk'ibinyenyeri, haba hariho byongeye ibintu biri ngaha mu byanditswe. Nico gituma Mesiya umwami ari inyenyeri ikibibatsi yo mu gaturuturu, ashushanijwe muri Venus, ariyo twita ikinyenyeri cyo mu gaturuturu. Kuko Mesiya ni Kristo umusigwa, ariwe arimwo mpwemu yera, inkingi y'umuriro, ariyo ari inyenyeri yo mu gaturuturu, inkingi y'umuriro. Iyo nkingi y'umuriro mu gihe cya Mose harubatswe ingoro ahari kugaragara kw'Imana, kandi naho bayibona mu ijoro iri hejuru y'ingoro, hejuru y'ikibanza cyahera cyane. Kandi ku murango yabiriho mu buryo bw'igicu hejuru y'ingoro, hejuru y'abantu, kandi
yarabakingira ubushuhe o de la calor. Y de noche les alumbraba el camino. kandi mu ijoro yarabamurikira inzira igihe baba bariko bariyunguruza Pues, la uko bagenda sobre el tabernáculo, bagenda barayibona iri hejuru y'ingoro sobre el área donde estaba. iri hejuru y'ikibanza ahari hari ikibanza cyahera cyane. Luego cuando entran a la tierra, mu nyuma igihe bashika mu gihugu cy'isezerano hasta que bajanye n'iyo ngoro Dios le muestra a David el gushikaho positivo, el deseo imana yeretse dawidi nuko dawidi agira icyifuzo mu mutima wiwe cyo kubaka para Dios, ingoro ayegurira imana, sentimiento kandi de parte de Dios, icyo cyabaye icyifuzo kivuye ku ruhande rw'imana kuko dawidi yari umuntu ahwanye n'umutima wande n'umutima w'imana. en sintonía con el corazón ku bw'ibyo rero umutima wiwe wari uhuye neza n'umutima w'imana, yari afise imirongo imuhuza neza umutima wa dawidi de David. iwuhuza n'umutima w'imana. Dios sentía algo, igihe imana yumvamo ikintu, acá David aho dawidi sentía ese sentimiento, nawe yaragira ico lo captaba, nawe yariyumvamo ico kintu que era profeta. yaragicakira. kandi mwibuke yuko dawidi yari umuvugishwa byongeye, Los pensamientos, kandi ibyiyumviro el anhelo de Dios icyifuzo cy'imana al corazón cyaratangwa gushika mu mutima wa dawidi. le fue mostrado a David todo lo relacionado dawidi yareretswe ibihwanye byose n'iyo ngoro que sería construido. yari kubakwa. Y por eso David dice kandi ku bw'ibyo dawidi yarabwiye umwana we salomo que todo ese diseño le fue dado yuko icyo gicapo cyose cyari cyakozwe n'intoki z'imana. Dios se lo transmitió a David imana yarabiha dawidi, y así fue hecho el plano, bityo hagakorwa igishushanyo mbonera cy'iyo ngoro las facilidades. hamwe n'ibintu byose byari gukenerwa kubwo kubakwa kw'iyo ngoro. Él no lo pudo construir porque ntiyashoboye kuyubaka había derramado, kuko yari yarasheshe amaraso menshi, había estado en muchas guerras, había yari yagize intambara nyinshi, matado muchas yari yarishe abantu benshi nawe nyene byongeye, y con su ejército, kandi kumwe n'ingabo ziwe. pero le fue dicho, ariko pero tu hijo Salomón yarabwiwe ati ariko umwana wawe dawidi salomo ari we uzobyara él va a construir niwe ese templo, azokubaka iyo ngoro, el cual será un hijo ari we de paz. azoba ari umunyamahoro. Les fue dado el nombre de Salomón, el ángel mismo, izina rya salomo ryatanzwe na marayika bwite, n'umwami yaratanze iryo zina rya salomo biciye mu mvugishwa natani. David es tipo kandi figura de dawidi ni ishusho n'ingero ya kristo, Cristo, y Salomón salomo nawe ne byongeye de Cristo, ni ishusho n'ingero bya kristo, que kuko el Mesías príncipe mesiya umwami es ari el hijo de David, umwana wa dawidi, título de hijo de David, afite icyitiriro cy'umwana wa dawidi, nk'uragwa intebe y'ubwami ya dawidi kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami ya dawidi, aganze ihanga ry'abaheburayo, aganze n'ibiremwa muntu byose, que por decreto divino kuko ni ubwami ubwo kubwo kugenwa n'imana bwari kuzoganza isi yose mu mwuzuro. naciones comprendieran eso, yaba ibihugu byose byatahura ibyo, respaldando byaba biriko birafasha isirayeli el restablecimiento, kubwo kugarukanwa kw'ingoro ya mesiya, restablecimiento de ese kubwo reino, kugarukanwa k'ubwo bwami, y que estuviera a la cabeza de todas las naciones, kuko ari y que igihugu kiri ku mutwe w'ibindi bihugu, kandi y eso es fácil de umugwa comprender. mukuru woba yerusalemu. biroroshe gutahura ibyo mu gihe twizera bibiliya, kandi byari kuba ibyo byoroshe gutahurwa Leído la Biblia n'uburayi bwose, kuko barasomye bibiliya y mu myaka myinshi, mu bihe byinshi byarenganye, kandi n'ubutumwa en 5 edades, 5 mu bihe bitanu, intambuko zitanu de la iglesia, z'ishengero, 5 edades de la iglesia, 5 ibihe bitanu by'ishengero byashyikirijwe hariya mu burayi. por lo tanto, ku bw'ibyo rero byari kuba byoroshe y sería fácil gutahura ibyo, respaldarlos si byari no kuba borohera gufasha hicieran primero iyo batasha bazana ubwa mbere na mbere las razones ibyiyumviro personales, bya kimuntu, sino ariko el beneficio bakarazwa ishinga n'inyungu para toda la humanidad. y'ikiremwa muntu cyose muri rusange. La colectividad ukujya hamwe la que se beneficiaría niko kwari kuba ari ingirakamaro cyane muri ubwo bwami, ku bw'ubwo bwami. ku bw'ibyo rero
mesiya umwami ukundwa n'amahanga yose, kuko amahanga yose yifuza amahoro kugira ngo babe banezerewe, kugira ngo ntibasubire kugira intambara, ariko bagire iterambere n'umunezero udasanzwe. Kandi ubu rero twabonye ko ku ihanga ry'abaheburayo mu gihe cy'umwami Salomo hubatswe ingoro, buri muntu wese ntiyashoboye kuyubaka, byongeye n'umwami Dawidi ntiyashoboye kuyubaka, ariko umwana wa Dawidi ego yarayubatse, kuko byari byategetswe n'Imana, byatanzwe n'Imana, yatowe n'Imana ku bw'iryo hangiro, kugira ngo wewe yunze ubumwe n'abantu hubakwe iyo ngoro, yubakwe muri Yerusalemu. Rero mwitegereze, harabaye ukujamwo abantu, ariko bose bunze ubumwe n'umwami Salomo, kuko bari mu burongozi bw'intumwa mpwemu yera biciye mu muntu uw'Imana yari ifise muri ico gihe. Abantu ntibashobora kuvuga ati oya twebwe natwe ibyo turashobora kubikora tutarindiriye uburongozi bw'umuntu n'umwe. Buri gihe biteza kuba munsi y'uburongozi bw'Imana iba yatoreye ico gihe canke ico kiringo. Ingoro hariya mu bugaragwa hari bayubatse munsi y'uburongozi mpwemu yari yarafise biciye muri Mose, umurongozi umuvugishwa w'ikiringo. Byoroshe cyane nk'uko niyo ngoro rero yubatswe biciye mu burongozi bw'umwami Salomo. Buri gihe ubwo burongozi bwa mpwemu yera biciye mu ntumwa umuntu Imana ibifise ku bw'ico gihe nibwo buba bukenewe. Inyuma biciye mu ntambuko zitandukanye z'ubwami bwa Yuda, turabona ko habayeho ibibazo igihe umwami yitandukanye n'Imana, igihe umwami yari yitandukanije n'amategeko y'Imana, haraje ibibazo ku bantu, kandi harabomowe ingoro mu bihe byinshi, ariko igihe abantu bariko bararondera Imana, iyo ngoro yaragarukanye. Igihe hashika igihe cyo kugarurwa, abantu bari kumwe n'umurongozi wo baba bafite muri ico gihe bateza kugenda bakaja ku bikorwa bihwanye no kugarurwa kw'ingoro. Abantu bamwe bamwe baravuga abadashaka gukora, baravuga ngo nukuri ibi ntaragera yuko bigarurwa, ati ariko bo bakikorera inzu nziza, bakavuga ati igihe ibiri mu byanditswe ntikirashika, kandi Imana irabivugisha biciye mu mvugishwa, kagira ati mwebwe muravuga yuko atari igihe cyo kugarurwa kw'ingoro, ariko ku bwa mwebwe kuyubakira amazu meza, ego ico gihe cyarageze. Mwebwe mufite amazu meza, ariko ingoro yanje, inzu yanje mwayihebye. Kandi aho ni mu gihe ibya mbere iby'ingirakamaro ari inzu y'Imana, ingoro y'Imana, kubwo kugaragara kw'Imana kube ngaho hagati mu bantu b'Imana. Rero Imana irababwira biciye mu mvugishwa ati nimuje ku musozi muringanize imbaho, hama mugarure ingoro. Kandi ubwiza bw'Imana mu ngoro ya mbere, ubwiza bwa nyuma muri iki gihe kizoza, ubwiza bwa nyuma bw'ugaragara kw'Imana buzoba ari ingirakamaro cyane bukomeye kurusha ubwa mbere. Kandi rero mu isengero ry'umwami Yesu Kristo, ariyo ari ingoro y'uburyo bw'impwemu, yagereranijwe mu ngoro yubatswe na Mose n'ingoro yubatswe n'umwami Salomo. Ubwiza twabonye bugaragajwe mu gihe cy'abigishwa cyabaye ikintu ngirakamaro cyane, kandi ukwigaragaza kw'Imana hagati mu isengero ryayo ariko kuriko kurakogwa, ari iri kubakwa nk'ingoro yo mu buryo bw'impwemu uva mu gihe cya mu kindi, ikogwa n'ibiremwa abantu amabuye mazima. Ku munsi wa nyuma ubwo bwiza buzobonekera ngaho buzoba bw'ingirakamaro cyane kurusha ubwabonekeye mu ngoro yo
muri kiriya gihe cy'intumwa, kuko completará hoho la obra de la construcción no hazokuzurizwa igikorwa cyo kubakwa kw'ingoro yo mu buryo bw'impwemu cy'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi será dedicado a ese templo espiritual iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu izokwegurirwa Imana, y Dios morará kandi Imana izoba muri iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ariyo ari ishengero ryayo pacto munsi y'isezerano rishasha, toda su plenitud. izoba ngaho mu muzuro wayo wose. La presencia de Dios, Ukugaragara kw'Imana, el Espíritu estará en medio mpwemu de su iglesia, azoba ari hagati mu ishengero ryayo, todos los creyentes en Cristo abizera Kristo bose en el día posterior. ku munsi wa nyuma. Pero en algún sitio se tienen que reunir. Ariko mu bibanza bimwe bimwe, Y por consiguiente, así como kandi mu yandi majambo, nk'uko ishengero ry'umwami Yesu Kristo diferentes lugares ryagize ibibanza byinshi para las reuniones kubwo kugira ibikorane, han tenido carpas baragize amahema de diferentes tamaños y'ingano zitandukanye, para evangelización, kubwo kuvugwa k'ubutumwa, diferentes evangelistas, abavuga ubutumwa batandukanye, maestros, abungere, abigisha, abavugishwa. Pawulo constructores de carpas también, niwe yubatse nawe yarubatse ihema, predicó en carpas. kandi mu by'ukuri ndazi ko yavugira ubutumwa mu ihema, Otros hombres de Dios han kandi abandi bantu b'Imana nabo baragize amahema evangelización kubwo para que kuvugwa cuando k'ubutumwa, llueve, si llueve kugira ngo abantu el baze, día, el sol no les afecte. kugira ngo hariko haragwa imvura ntibanyagirwe, También edificios n'abana byongeye. de madera, Harubakwa, de concreto y así baragize inyubako z'imbaho, inyubako za beton n'ibindi bintu. para el día postrero, Kandi ku munsi w'iherezo, así como en diferentes nk'uko mu bibanza diferentes ministros, mu bihe bitandukanye, abungere benshi bagize ibibanza reunión, byo kugiramwo ibikorane, n'abungere han tenido abakozi sus b'Imana iglesias, bagize amakoraniro, reúnen semanalmente, aho bakoranira mu ndwi rimwe, kabiri, gatatu, kane, gushika ku nshuro zitanu, gushika ku nshuro ndwi mu ndwi mw'iyinga. postrero, Ku munsi w'iherezo naho hay una promesa hariho isezerano de Dios rivuye ku Mana, en donde va a haber una aho gran carpa catedral. hazoboneka ihema rinini katedrale, Se van a reunir. aho hazobonekera ibihumbi by'abantu benshi, Lo más importante, kandi aho hazobera ikingirakamaro cyane ukugaragara kw'Imana. y esa presencia de Kandi Dios uko kugaragara kw'Imana kuzoba ukumugisha para el pueblo, ku bw'ihanga, para miles de seres humanos. ku bw'ibihumbi byinshi by'ibiremwa abantu, kuko Antes de comenzar el lapso de tiempo, imbere yo gutangura kw'akanya gato kitwa akabaro gakomeye canke agafyondo ka Yakobo, caer sobre la raza humana, aho de eso, ibiremwa abantu bazoba bariko barashikirwa n'ibihano by'Imana, pasando por un momento de una hazobaho byongeye akanya gato k'agafyondo gakomeye, terremotos, aho hazoba hariko haraba nyamugigima zo kw'isi, nyamugigima zo mu mazi, tsunamis, amatsunami, ibirunga, calentamiento global, ugushuha kw'isi kudasanzwe, la capa de ozono aho que ya está afectada, akayungiro k'izuba kamaze kugira ingorane zidasanzwe, también byongeye los solares imiyaga ikomoka ku zuba. Ibyo bintu byose están afectando bizoba biriko a la familia humana. birakora ku kiremwa muntu, ku muryango Se están w'ibiremwa abantu, muchos problemas, kandi hariko harakorwa ingorane nyinshi, haraboneka ubugwayi, kandi ubwo bwoko bwose bw'ibyo bintu muri ibi bidukikije byose, la familia humana, ariho ikiremwa muntu con todos los adelantos que tiene, n'izi ngorane zose zifise controlar. atazoshobora kugenzura ngo abishobore. Ku bw'ubu bushakashatsi bwose n'iterambere bagezeko ntibazoshobora Están muy adelantados esos problemas kubigenzura naho bateye imbere rwose, por causa de intereses humanos, no detienen kuko muchas cosas que abantu si las detuvieran, ntibazoshobora kubihagarika los problemas un poco, izo ngorane, pero ariko perderían mucho dinero y bazotakaza amahera menshi, bazotakaza ibintu byinshi, actualmente pues aho es kugeza ubu beneficio para ellos y también ari para iby'ingirakamaro cyane kuri bo no ku bw'igihugu. la familia humana. Está en Umuryango w'ikiremwa muntu de emergencia, uri mu ruhagarara ku isi yose, en la parte del medio ambiente y en la parte económica también. mu kibanza cy'umubano, mu kibanza cy'imitungo naho nyene A una situación
barageze mu gihe mundial c'ingorane c'ibyago ku isi yose. Umuryango w'ibiremwa abantu del medio ambiente, mu bisata de la economía. by'imibereho byongeye n'ikisata c'umutungo. Ahora se está en bancarrota en todo Kandi mu majambo yose yoroshe, el planeta Tierra con sus habitantes. umubumbe w'isi n'abawubako bariko barananirwa. Kandi habaho ibintu byinshi Tercera guerra mundial atómica. bitegura intambara ya gatatu y'isi Así es que y'amabombe ruhonyanganda. Nuko rero es grave la situación birakomeye de cyane ibintu la familia humana. ibyo ikiremwa muntu cyashitsemwo muri iki gihe. Pero conforme a las profecías Ariko bihwanye n'ubuvugishwa bwa Bibiliya, hay una sola esperanza. hariho Le queda una sola esperanza. icyizere kimwe gusa. Es la venida del Señor a su templo. kandi icyo cyizere kimwe gusa ni ukuza k'umwami ku ngoro yiwe y'umujyo bw'impwemu ku munsi wa nyuma. Bajo el ministerio del Espíritu Santo Mu bukozi bwa mpwemu yera ariko arakora ubwo bukozi bwa Mose na Eliya, habrá un lapso de tiempo hazobaho agahe gato hagati mu iyobokamana rya Gikristo de misericordia k'imbabazi, para buscar a Dios kugira ngo antes turondere Imana que comience. imbere y'uko hatangura akababaro gakomeye. Por eso es que en Apocalipsis Kubw'ibyo rero nicyo gituma mu Byahishuwe 14 murongo wa 6 gushika ku w'indwi haboneka umumarayika con el evangelio eterno para afite ubutumwa bwiza buhoraho la tierra, kugira ngo abwira abantu bose baba ku isi, pueblo, amahanga n'indimi zose, lengua, para predicar a los moradores de la tierra, kugira ngo abwire ubutumwa nación, ababa ku isi yose, amahanga yose o sea que n'indimi viene zose. un mensaje Nuvuga yuko aza para afite todo ubutumwa bugenewe ikiremwa muntu cyose, diciendo a gran voz, temed a Dios y Avuza dadle gloria, ijwi rirenga, porque su juicio ha llegado. mwubahe Imana kuko igihe cy'amateka yayo Aquel que hizo gishitse, el cielo y la tierra. mwubahe uwaremye ijuru n'isi, El mar y las fuentes de las aguas. O sea que este amazi mensaje, hamwe n'ahakomoka amazi yose. Nuvuga yuko intumwa muri y si viene con el evangelio eterno, nyamba ni ukuvuga yuko ari Imana mu muntu. Rero nyamba aje afite ubutumwa budahoraho buhoraho, ni ukuvuga rero yuko ari umuvuga butumwa, y llamando a la gente kandi aje yigisha abantu a buscar a Dios, kurondera Imana, acercarse a Dios, begera Imana, adorar a Dios, basenga Imana, servirle a Dios, kandi bakorera Imana, porque es la única esperanza kuko ari cyo cyizigiro kimwe rudende para la humanidad. gihari ku biremwa abantu. Este es el mismo que viene Ibyo ni byo nyene bije viendo San Mateo capítulo 24 verso 14 donde Cristo dice ibyashyitse muri Matayo 24:14 ati, kandi ubu butumwa a todas las naciones. bw'inkuru nziza y'ubwami buzovugwa bubera ikimenyetso amahanga yose. Nuko rero umuheru uzocuza. Entonces, luego que se escucha Nuko rero mu nyuma yo kumva a ese mensajero predicando yuko bumvise iyo ntumwa izo biriko iravuga ubwo butumwa bwiza bw'ubwami, rero hazoca haza iherezo, haca haza tiempo del fin, igihe cy'akababaro gakomeye, aricyo gihe cya nyuma, imyaka 3 n'igice respondiendo ihwanye a la gran tribulación. n'akababaro gakomeye, Parte, igice cya kabiri número 70. cy'iyinga rigira 70. Por tanto, habrá Kubw'ibyo rero un corto tiempo hazobaho agahe gato k'imbabazi antes de comenzar imbere y'uko hatangura la tribulación. akababaro gakomeye, Y no sabemos kandi ntituzi cuántos días, iminsi, meses amezi o años canke imyaka es el lapso de tiempo. ako kanya gato kazomara. Azoba ari akanya kagufi cyane. Para ese tiempo va a ocurrir Muri icyo gihe la resurrección de los hazoba muertos umuzuko w'abapfuye bizera Kristo y la transformación no guhindurwa de los vivos creyentes kw'abariho bizera Kristo nacidos de nuevo. abavutse ubwa kabiri. Ese es un tiempo en donde la plenitud de Icyo azoba ari igihe aho ukwigaragaza kw'Imana mwuzuro wose de la iglesia ibyo biri hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, completado, kuko hazoba huzuye destrucción ukubakwa espiritual k'uburyo bw'impwemu, del templo espiritual kw'ingoro y'uburyo bw'impwemu yitwa del Señor ishengero Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Y estará la presencia del Señor Kandi hazoba hari kugaragara k'umwami mwuzuro wiwe wose mu kibanza cyari hasi cyane h'iyo ngoro, aricyo ari igihe cy'ibihe rikomeza imfuruka. Biroroshye cyane nk'uko
Pero por cuanto se van a estar dando actividades ariko kuko hazoba hariko haraba ibikorane donde se van a estar mu kibanza hazoba hariko harakoranira abantu que viven en ese territorio hazoba hariko bari mu ico kibanza y desde ahí b'ico kibanza kandi ngaho no hay kuko medios de comunicación modernos hazoba hariho por satélite, uburyo bw'itumatumanako satelite imboneshakure también byongeye por internet, todos esos biciye no kuri interinete serán ubwo buryo bwose buzoba buriko burakoreshwa países, kandi mu bindi bihugu se reunirán personas en sus bazokoranira hamwe abantu mu makoraniro yabo mu mashengero yabo mu bibanza byabo también en sitios byongeye no mu bibanza libre que pondrán pantallas ahantu bazoba bashize amaekra ku kirere gusa viendo lo que estará sucediendo allí birinze gusa porque izuba n'amazi kugira ngo babe bariko bararaba ibintu bizoba biriko bibera ngaho de la columna de fuego hazoba hari ukugaragara kw'inkingi y'umuriro yiyeretse Mose pueblo hebreo por el yamurikira inzira abaheburayo hariya mu bugaragwa kandi yaba en el lugar santísimo mu kibanza cyahera cyane construyó Moisés c'ingoro yubatswe na Mose kandi ngaho yaravugisha Mose iri mu kibanza cyahera cyane querubines ari hagati mu bakerubi babiri b'inzahabu y los dos querubines de kandi abakerubi babiri b'inzahabu a los dos olivos bashushanya imyera y'ibiri y también representa kandi byongeye bashushanya arcángeles abamarayika bakuru Miguel y Gabriel Mikayeli na Gaburiyeli porque todo eso que está en el kuko ibyo byose biri mu ngoro byari mu ngoro yubatswe na Mose biriho mu ngoro yo mu ijuru lo que construyó Moisés es solamente el iyo yubatse Mose yari ishusho n'ingero y'ibintu biri mu ijuru estos dos olivos iyo myera y'ibiri dice la escritura en Zacarías capítulo 4 havuga mu byanditswe Zakariya y también Apocalipsis capítulo 11 no mu byashyuwe en adelante igice cya 11 los dos ungidos que yuko están ari delante, abasigwa babiri bama imbere o sea, están delante de la presencia y'ukugaragara kw'Imana en el templo celestial y por cuanto Moisés kandi kubw'ibyo Mose el tabernáculo de acuerdo al modelo que le fue yarubatse puesto en el cielo, ingoro nk'uko yari yabibonye mu gishushanyo mbonera cy'ingoro iri mu ijuru ku musozi Sinayi templo celestial, aribyo entonces byari bimeze nk'ingoro iri mu ijuru ahí rero yateza para que fuera un templo kuyishyira ngaho kugira ngo ibe ingoro templo que está ishushanywa en el cielo n'ingoro iri mu ijuru y también kandi en la iglesia del Señor mu isengero ry'umwami Yesu Kristo los dos olivos hazoba hari imyera y'ibiri aribwo ari ubukozi bwa Mose na Eliya ku munsi wa nyuma el cumplimiento de mu esa gushyitswa catedral, kw'iryo hema rinini katedrale los ministerios ariho hazoba hari ubukozi de Moisés bubiri bwa Mose na Eliya ministerios, aribwo ubukozi cuales serán llamados y juntados 140 hazohamagarwa hegeranywe 144 by'abaheburayo 12 muri buri muryango ubwo ni ubukozi bwa Mose na Eliya aribwo bwerekanywe kandi muri y San Pablo Petero no muri leyendo el evangelio Pawulo de los judíos bazanye ubutumwa babukuye mu baheburayo sencillos babuzanye mu banyamahanga biroroshye cyane nk'uko y esos son los ministerios kandi ubwo ni ubukozi que luego ubwo mu nyuma bendición de Dios de buzojyana umugisha w'Imana a los judíos buwukura ku esos banyamahanga bujyana ku baheburayo en el cumplimiento de la gran kandi ibyo bizoba mu gushyitswa para bendición kw'ihema rinini katedrale ku bw'umugisha de Dios w'ihanga ry'Imana ryose va a ser de grande ayuda bizoba by'ubufasha bukomeye cumplimiento ugushyitswa de la carpa catedral kw'ihema rinini katedrale fue ariryo vista ryeretswe visión mu iyerekwa reverendo ribonwa na Revera William Branham él estuvo viendo el futuro we yariko arabona muri kazoza de la iglesia del Señor Jesucristo kazoza k'isengero ry'umwami Yesu Kristo kandi igihe yariko abona muri kazoza la iglesia del Señor Jesucristo va a tener una gran carpa yarabonye yuko isengero ry'umwami Yesu Kristo rizogira ihema rinini katedrale kandi yarabonye yuko en inglés aho ururimi atazoba ari icyongereza y ahí se va a estar cumpliendo aho hazoba hariko harashyitswa la tercera etapa ugukwegwa kwa gatatu de la cual él hablaba ariko we yavuga ko en donde aho lo que fue visto ibyo yabonye manifestado en él bigaragajwe muri we en parte ariko mu buryo bw'agace nk'uko de lo que va a ser manifestado yabonye ibyari kuzoba mu kugaragazwa kw'ihema rinini katedrale la presencia del Señor ahari en todo. ahazoba hari ukugaragara k'umwami mu mwuzuro wiwe wose Para esos días va a haber una apertura también muri iyo minsi los creyentes en hazoboneka agafyondo ku bizera Kristo Y byongeye ahora kandi rero él dice va a ser aravuga como ha sido dicho
ati nibibe nk'uko byavuzwe, lo vio. bibe nk'uko yabibonye. Cosas que se ven hechas realidad, Ibintu byabonywe de lo que no biriko se ve. bigiga ukuri, Primero tienen que ser ibintu biboneka bikorwa mu bitaboneka. en Ubwa mbere bibanza la kubonwa, mente de alguien, hama pues llevarlas. kuko biba byari mu byumviro by'Imana amabigagiga ukuri. ¿De dónde N'ingoro salió? rero De la cabeza del arquitecto y del ingeniero. bibanza kuva mu mutwe w'umenjeniyere Edificio, no muri nyene iyo nyubako uba yabatumye kubaka iyo nyubako. por eso Kubw'ibyo misma creación, lo que se ve, dice la escritura en Hebreos, ibiremwa nyene ibyo bikorwa nk'uko bivugwa mu byahishuwe 11 byakozwe de lo que no era tangible, Ibi- o sea, de lo que Dios pensó, ni kuvuga ko biba byakozwe mu bidashobora gukorwako kuko Imana iba yabyiyumviriye ko haca haza rero ngaha mu isanzure ryose ibyarimwe byose, kuko isi itaboneka igizwe en el mundo n'isi invisible iboneka. primero existe, Bitangura kubona mu isi itaboneka, hama mu nyuma bigaca bigiga ukuri en el mundo visible. mu isi iboneka. Y ahora Rero la iglesia del Señor Jesucristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu ntambuko ihwanye n'ibuye rikomeza imfuruka una gran carpa rizogira ihema rinini katedrale a la visión que rihwanye nk'iyerekwa yagize Revera William Branham yarihawe na mpwemu w'Imana, de él aho we pasó a través de la cortina del tiempo, pasó a otro tiempo, a otra etapa, yaciye mu ikorosi ry'igihe aca Jesucristo, mu ntambuko y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, en donde también aho kandi byongeye dice el ángel, le dice a él el ángel, marayika aramubwiye ¿recuerdas el nombre que tú ati buscabas? uribuka izina wariko urarondera igihe wabona iryo yerekwa? O sea que va a haber un Ni nombre kuvuga yuko hazobaho izina ngaho, y no hay otro nombre más. kandi nta rindi zina rikomeye cyane nk'izina rishasha ry'umwami Ser escrito ryasezeranywe kugira ngo ryandikwe vencedor. kuwunesha. Así es que Nuko rero todo va a estar ligado al proyecto divino que él tiene con su iglesia. byose bizaba biri ngaho mu mugambi w'Imana ifite ku ishengero ryayo ku munsi wa nyuma. Por lo tanto, Kubw'ibyo rero la tercera etapa ukwegwa kwa gatatu corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo. guhwanye n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibere komeza imfuruka, kandi Ya Asia Menor tuvo su etapa, Aziya ntoya yaramaze kugira intambuko yayo, intambuko ya mbere y'ishengero hagati mu banyamahanga, etapas entre los gentiles, intambuko ziri hagati mu banyamahanga, intambuko ya kabiri nayo ya gatatu, ya gatanu, ya gatandatu y la séptima. byari bihwanye n'i Burayi, iyindi nayo yari ihwanye na Amerika ya ruguru. En esas etapas no se cumplió. Kandi muri izo ntambuko ntigeze hashyitwa iyerekwa ry'ihema, Ahora queda solamente kandi ubu rero hasigaye ikibanza kimwe gusa cerca de Norteamérica kiri hafi ya Amerika ya ruguru, y la América Latina, iyo nayo ni Amerika Latine, con otro idioma que no kumwe hari urundi rurimi atari icyongereza. Kubw'ibyo rero tercera etapa uko kwegwa kwa gatatu para manifestación kubwo kugaragara kw'Imana en toda su plenitud mu mudiro wayo wose corresponde a la América Latina, incluyendo todo el Caribe. uhwanye na Amerika Latine yose na Karayibe. Y por consiguiente, Kandi mu yandi majambo la iglesia del Señor Jesucristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo el cumplimiento rizogira de la visión ugushitswa de la carta, kw'iyerekwa ry'ihema. ya fue vista en visión. Byaramazwe kwerekanwa mu iyerekwa. Es un proyecto divino Ni umugambi w'Imana, y todos los que estarán trabajando kandi bose bazaba bariko barakora ku bw'uwo mugambi w'Imana bazaba bariko bakora bunze ubumwe n'Imana programa. mu mugambi wayo. Por consiguiente, serán Kandi mu yandi majambo vistos por Dios como bazaba bazwi n'Imana nk'abakorana n'Imana, obreros trabajando nk'abakozi en la obra de bakora mu gikorwa cy'Imana cyo ku munsi w'iherezo. y Kandi cada uno será buri umwe recompensado wese conforme azohabwa ingero a su obra ikwiranye n'ibikorwa que byiwe, haya llevado ibyo azoba a cabo. yarakoze, Porque el obrero kuko es digno umukozi de su salario, abegwa dice la escritura. n'impembo yiwe, niko ibyanditswe bivuga. Dice Kandi Kristo aravuga ati ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese según sea su obra. ibikwiranye n'ibyo yakoze. Apocalipsis capítulo Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 2, y San Mateo capítulo 20, na Matayo 16, igice cya 20 verso cya 16 umurongo wa 16 ni 17 cya 16 no kubandanya haravuga ngo kuko umwana w'umuntu azoza ari mu bwiza
bwa se azananye n'abamarayika biwe nuko rero según su obra. azohesha agerera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles nuva yuko ukuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika biwe aza premios para los creyentes y traerá el juicio divino azanye para el mundo impembo kubizera, azanye n'ibihano ku isi itamwakiriye sencillo. nk'umukiza wabo. byoroshe cyane nk'uko, Forma de escapar del juicio divino kuko uburyo bumwe rudende bwo gukinjishwa ibihano by'Imana ni kuba ufise Kristo nk'umucunguzi el cual con wawe, su limpia de todo pecado, ari we amaraso yiwe akoza ibyaha byose, justo con el injusto, kuko Imana itohana transformar umugororotsi a la cena del juego del Cordero n'ubwabitanya, ariko tuyoza tujyana na Kristo mu mazima y'ubukwe bw'umwazi w'intama kugira ngo ntiduce mu kababaro gakomeye. La última etapa de la iglesia del intambuko ya nyuma y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo corresponde a la edad ku isi ihwanye n'ibuye rikomeza imfuruka, y en esa edad kandi muri ico gihe es que se cumplirá niho hazoshitswa la visión de la carne. iyerekwa Se ry'ihema. cumplirá la séptima edad que fue la anterior ntiryashobora guhebera mu gihe c'indwi, naho intumwa yaco y hacerlo una realidad. yagerageje kurigira ukuri, yaragerageje kubyigarurira kubwo kwizera ayo masezerano, Pero conquistar. ariko ntiyashoboye kuyigarurira. Tuvo que decir, Ya- eso será más adelante. yaravuze ati ibyo bizoba mu nyuma gato, kugeza n'ubu iryo yerekwa ntirirashitswa, rizoba hanyuma gato. Y el que él en la visión estuviera en el aire más alto, muestra que estaba en la sexta dimensión. kandi igihe yabona iryo yerekwa yari mu kirere cyo hejuru, byumvikana ko yari mu kirere cya En gatandatu, el paraíso donde están yari los ku metero santos 12 del Testamento, ahari esperando paradizo, ahari abizera ba kera en cuerpos barindiriye umuzuko, aho bazoza bari mu mibiri ihoraho ihawe ubwiza. Señor en la sexta dimensión. rero barindiriye ngaho ukuza kwa kabiri k'umwami mu kirere cya gatandatu, A la sexta kuko azomanuka avuye mu kirere cy'indwi aje mu kirere cya gatandatu, hama acaza muri iki kirere icyo turimo twebwe, azomanukana n'abera bose, cuerpos los resucita en cuerpos eternos. azobaha imibiri abazura mu mibiri ihoraho, bazokwiyereka abari ku isi. Nuestra transformación nuko rero hazoca haba uguhindurwa es kwacu. el orden ubwo ni urutonde para la resurrección rw'umuzuko de los muertos en Cristo y la w'abapfuye bizera Kristo na twebwe, para esos días no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima. kandi muri iyo minsi en una manifestación grande hazoba hariko harabaho ukugaragara kuboneka, ukugaragara kw'Imana mu ishengero ryayo. y para ese tiempo kandi muri ico gihe la visión de la carpa iyerekwa ry'ihema cumpliéndose. rizoba riko rirashitswa. Por lo tanto, esperamos la kubw'ibyo visita rero turarindiriye ukugendererwa en Cristo kw'abera que regrese en cuerpos bo muri enteros Kristo glorificados. igihe bazozuka mu mibiri ihoraho ihawe ubwiza. Esperamos tener algo kandi para turarindiriye ustedes kugira de ikintu comer. tuzobaha ngaho cyo gufungura, kuko bazofungura nk'igihe Kristo yazuka ari mu mubiri uhoraho Con sus discípulos. yarafunguye ari kumwe Estaban en el están en el n'abigishwa paraíso, biwe. pero rero n'abo bari hariya séptimo mensajero de la séptima edad, barabwiye marayika w'igihe cy'indwi William Branham bati twe turi ngaha ntituryama ntidukora ni comemos. Pero kandi cuando ntidurya, regresemos a la tierra, atari ikigero tuzosubira ku isi ni dijeron podemos dormir, ni dijeron vamos a trabajar, ntituzoja gukora, ni a trabajar tampoco ni a dormir, ntituzoryama kandi, pero dijeron ariko baramubwiye ngo cuando regresemos a la ari ikigero tierra, tuzosubira ku isi, entonces comeremos. nuko rero Por tuzofungura. lo tanto, kubw'ibyo rero ya podemos hacerle la invitación turashobora kubaha ubutumire, y ya de nuestra parte está kandi ku ruhande rwacu ibyo byarakozwe cuando llega el momento de kugira ngo igihe hazogera icyo gihe twebwe tube turiho turafungura, tube tubafise nabone bari ngaho nk'abatumire. mwibuke yuko Cristo resucitó y igihe apareció Kristo yazuka yereka abigishwa biwe, arababaza ati nta kintu mufise cyo kurya. ¿Por qué? bari babifise Era la hora de comer. kuko hari hageze isaha yo gufungura. ¿Habían ya comido o iban a comer? nuba bari bariye canke muri ako kanya bagira barye ibyo mu ijoro, Ofrecen de algo kandi rero baciye bamuha ibintu byo bo bari bafise bari que bateguye. esos días no se preocupen. nuko rero muri iyo minsi ntimuze murazwe ishinga, hazoba hariho imfungurwa ku bw'abantu Que vengan no ku bw'abo bazoza kutugendera bari mu mibiri ihawe ubwiza. esos ya serán problemas ibyo que son problemas que ya están resueltos. ni ingorane zamaze gutorerwa inyishu mu mugambi w'Imana. Ahora rero
Estamos en una etapa de trabajo turi mu ntambwe ya kabiri yo gukora y'iki gikorwa trabajando basados dukora dushingiye está prometido ku byasezeranywe ku bw'ishengero Señor Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Ese es el proyecto más grande uwo ni umugambi con la predicación w'ingirakamaro cyane bihwanye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo completarse la iglesia. kugira ngo huzure ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Por lo tanto, Kubw'ibyo rero el mandato de Cristo a predicar el evangelio a toda criatura itegeko ry'Imana rya Kristo ryo kujyana ubutumwa ku bantu bose hasta que se complete byarakomeje kandi byarabandanije gushika huzuye ishengero ry'umwami Yesu Kristo, Cristo termine su obra de intercesión kandi en el Kristo cielo akarangiza igikorwa cyiwe kuvuganira abantu mu ijuru, akava mu kibanza cyahera cyane y se convierte en el león de agahinduka akaba intare y'umuryango wa Yuda, afise igitabo gihesha uburenganzira mu ijuru mu byashyuwe 5, aricyo gitabo gimatanije n'ibimatanije ndwi, tierra es el título de propiedad. aricyo ari igitabo gihesha uburenganzira Están los nombres ku bugingo buhoraho. que formarían Ari amazina y'abo bose bari kugira ishengero ry'umwami Yesu Kristo, nombres de los que están escritos amazina y'abari kuba banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, aricyo gitabo con 7 sellos. kimatanijwe n'udushasharandwi. Lo traerá a la tierra Rero duca akizana ku isi cyuguruwe icyo gitabo, que tiene que ser un aca giha umuntu ategerezwa kuba intumwa y'ikiringo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo kugira ngo akige profetiza hama avugishwe y ahí vuelve ahanure a hablar o habla hama acerca avuge de lo que va a ser ku bijyanye profetizado n'ibihanurwa que viene con el evangelio eterno. n'umumarayika aza afise inkuru nziza ihoraho, Ese será el mensajero que viene kandi con los bazoba ari mensajeros de Moisés y Elías. marayika aza afise ubukozi bwa Mose na Eliya, El mensajero yazoba ari intumwa ya nyuma iglesia del cielo y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, correspondiente ihwanye a la edad n'igihe piedra angular. cy'ibuye rikomeza imfuruka. Le he dado el libro para que se lo coma y Ahabwa icyo gitabo kugira ngo agifungure ahanure ku mahanga menshi, indimi n'amoko menshi. verso Haravuga ku verso 8 gihe cya 10 umurongo w'8 no kubandanya vuga ngo rya jwi numvise rivugana nanje ve rirambwira riti akira agatabo toma el librito que está en la kari ve y toma el librito mu que gita está abierto en la mano del ángel kuguruye que está en pie sobre kari mu el kuboko mar. k'umumarayika ahagaze ku kiyaga n'imusozi. Este ángel Uwo marayika es el ángel del pacto, ni marayika w'isezerano, es Cristo, ni Kristo, es el Espíritu Santo que ni viene mpwemu yera título aza afise de propiedad. igitabo cyo kwisubiza, igitabo gihesha uburenganzira. Diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, Kandi njyaho marayika arinda ambwira kuma ugatabo arambarira atenda ugasonsomere karakururira mu nda, ariko mu kanwa karagusosera nk'ubu. Nabira ku gatabo ngakura mu kuboko k'umumarayika ndagasonsomera mu kanwa kansosera nk'ubu, maze ukajya mu nda gacika umururazi. Barambarira batukwiye kuzosubira kuvugishwa by'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. y luego en Apocalipsis capítulo 11, Kandi mu nyuma byaheshiwe 11 es el ministerio niho hatangurira ubukozi bwa gihanuzi pueblos, naciones y lenguas, bw'amoko menshi, indimi ministerio n'amahanga menshi, de los olivos munsi y'ubukozi bw'imyera ibiri, ubukozi y Elías. bwa Mose na Eliya. Tan sencillo como eso. Byoroshye cyane nk'uko Este que se come el librito también es uwajyaho gatabo byongeye ni umumarayika aza afise ikidomeresho cy'Imana nzima cyo mu byahishuwe igice cy'indwi kugira ngo ahamagare yegeranye 144 by'abaheburayo, 12 byo muri buri muryango, ari bo en Apocalipsis mu byahishuwe capítulo 14 igice cya 14 los encontramos tubabona ngaho bamaze guhamagarwa no kwegeranywa bafise sello del Dios vivo mu ruhanga rwabo ikidomeresho cy'Imana nzima, y de banditswe ko n'izina rya data n'iry'umwagazi w'intama. Numva ko baba bafise ubumenyi del Cordero bw'izina ry'Imana n'izina ry'umwagazi w'intama ryanditswe mu ruhanga rwabo, y nombre del Mesías canke izina ry'Imana, izina rya Mesiya por ellos, bamaze kurimenya, con el conocimiento del nombre de Dios y nombre kumwe n'ubumenyi del Mesías. bw'izina ry'Imana hamwe n'izina rya Y Mesiya. ahora Rero podemos ver que la iglesia turashobora yuko kubona yuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo riri mu gihe cy'ubwiza cyane todos los tiempos, kurusha ibindi bihe byose byabayeho, en el tiempo en que va a recibir mu gihe aho bakira el revestimiento ukwambikirwa ko
la doble porción canke imigabane ibiri es la adopción del cuerpo, ariyo ugucungurwa k'umubiri la transformación de nuestro cuerpo, uguhindurwa kw'imibiri yacu twebwe abari bazima abapfuye nabo baronka umuzuko mu mibiri ihoraho todo eso será bajo una kandi manifestación ibyo byose bizoba biri mu kugaragara mu muzuro k'ubushobozi bw'Imana así como vino nk'uko yaje el poder de Dios en la nk'uko haje ubushobozi bw'Imana muri mpwemu yera ku munsi wa Pentekoti recibir a las primicias, la kugira ngo bakire iglesia, umushuzo las primicias seguir hasta mu ishengero bandanye bafise uwo mushuzo gushika ku munsi wa nyuma la transformación espiritual, kumwe n'ubwo guhindurwa ko mu buryo bw'impwemu mu nyuma el revestimiento haze uko kwambikwa canke uguhindurwa kw'imibiri yacu para tener el cuerpo nuevo, kugira ngo dufite imibiri mishasha ihoraho idapfa ihawe ubwiza itabora kandi y'imiyabaga kubwo kubaho ibihe bidashira glorificado de Jesús, kandi ari nk'umubiri uhawe ubwiza w'umwami Yesu Kristo ari wo 2000 años w'umuyabaga umeze nk'ingene yaduze mu ijuru aheze imyaka 2000 muy nuko rero turi mu kibanza ingirakamaro cyane mu gihe ingirakamaro cyane en donde grandes aho bendiciones imigisha están idasanzwe prometidas de parte yasezeranywe ivuye ku Mana para mí y para quien más, kuri jewe no kuri nde wundi uno de ustedes no kuri umwe wese wo muri mwebwe y ya kandi algunos países mu bihugu bimwe bimwe llegado la meta, bararenze intego por ciento que tenían, ihangiro ya lo han mu maprosantaje yo bihaye bararenze del 100, ijana kwijana el 100% ya lo han bararenze ijana kwijana baramaze kubirenga y ya kandi pueden hasta doblar la meta, barashobora no kugwiza kabiri ihangiro ryabo continuar kandi en este gran empujón, mubandanye mukora cyane kugeza la meta turonse de la realización, ihangiro ryo gushitswa la construcción kubakwa kw'ihema rinini katedrale cyo turifise rihagaze en Puerto Rico muri Puerto Rico y kandi que se esté usando para bien ribe riko rirakoreshwa del pueblo. ku bw'ineza y'abantu Va a ser de bendición rizoba iry'umugisha udasanzwe para el pueblo que en esos días ku bw'abantu bose abo muri iyi minsi con grandes necesidades bazoba bafise ugukenera kudasanzwe atari gusa mu buryo bwa mpwemu ariko no mu buryo bufatika byongeye con tantos problemas que hay, kumwe n'izi ngorane zidasanzwe zihari ngaha muchas enfermedades, ingwara zidasanzwe zizoboneka eso será las plagas kandi ibyo zoba ari ibihano de las 7 copas, biri mu nzabya ndwi byo mu byahishuwe también byongeye guerras, problemas, intambara ibibazo byo mu bihugu no mu otros problemas, ku rwego mpuzamakungu ibibazo byinshi a las trompetas. ari ibyo bizoba bihuye n'inzamba Por lo tanto, rero Dios siempre Imana buri gihe tiene un lugar de escape, una yafise forma ikibanza cyo alcanzar guhungiramwo abantu y buscar a Dios. icyo umuntu ashaka Ha hecho provisión para guhunga ajamwo agakingishwa ibyo bihano que en todos los países nuko rero mu bihugu byose van a estar preparados también bazoba biteguye nabone con equipos nk'umugwi de calidad w'abantu beza para estar escuchando y viendo kugira ngo babe bariko barumva babona ibyo byose biba biriko birakorerwa en las actividades mu bikorane de esa gran carpa. byo muri iryo hema rinini katedrale En muchos lugares tienen que mu bibanza byinshi el medio de comunicación que tienen, ni ngombwa ko bogwiza uburyo bw'itumatumana ko bafise ubu pero no yendo kugira ngo babe hariho ababona ariko bataba bariko barumva ibiriko biravugwa porque mu bibanza bimwe bimwe kuko baba difícil, no sé si era bigoye gato sinzi nyimba baba bakoresha interinete o que tenían una ceko baba bafise no era muy fuerte interinete idakomeye para poder subir kugira ngo señal bashobore al lugar kubona sinyari imeze neza iva muri ico kibanza a Puerto Rico. ibiri kiva muri Puerto Rico Tener una buena calidad utezo bamufise karite imeze neza ya sinyare para recibir como para kubwo kwakira no kubwo kurungika kandi transmission así es que nuko rero adelante trabajando mubandanye mukora en este gran empujón que se muri uku gukora cyane uko muriko murakora catedral. kubw'iyi nyubako Continuaremos
y'ihema rinini katedrale, kandi tuzobandanya gushika tubonye ihema rinini katedrale rihagaritswe riko rirakora mu buryo bwisanzuye, kandi twese twakira imigisha idasanzwe ivuye ku Mana. Ese Imana bibahezagira kubw'ibyo byose muriko murakora kandi n'ibyo muzobandanya mukora muri uyu mugambi w'ingirakamaro cyane w'ihema rinini katedrale. Ndabashimira cyane mu bihugu byose abariko barakora, kandi ese Imana bibahezagira kandi yobateza imbere cyane mwese abari ngaha byongeye. Sige ngaha byongeye kumwe namwe bundi bushasha missionnaire mpuzamakungu Dr. Miguel Bermudez Marin, kugira ngo abandanye kandi aduhe n'ayandi amakuru ya nyuma y'uno munsi, canke Revera Joseph Benjamin Perez aha araduha amajambo. Dr. Miguel Bermudez Marin, nk'uko nariko ndabivuga, muri bihugu byose inyuma yo kuba ariko aratubwira ingene byose ibihugu byose biba bimeze, baregeranya hama bakamenya ingene igikorwa icyo cyo cyakozwe, ariko ntibabitanga mu buryo bw'iharuro, babitanga mu buryo bw'amapurusantaje, aribwo buryo bwiza cyane kuri mwebwe mwese, kandi kugira ngo ntihagire umugwi wiyumva yuko umenga uri munsi y'uwundi, ariko ari mu mapurusantaje, nka kwa kundi wa mupfakazi yatangaye ibiceri 2, ariko Kristo yaravuze ati uyu ni watanze byinshi kurusha mwese, ariko hari abari batanze ibyatanze inshuro 100 zirenga ibyiwe, ariko yaravuze ati niwe yatanze byose, kuko we yatanze 100% ry'ibyo afise byose. Nuko rero mubandanye iri tegeko ryo gukora uko Miguel, kandi n'abari mu bindi bihugu byose, kugira ngo bibe biriko bikorwa uko mu buryo bw'amapurusantaje, atari mu buryo bw'ingene uburyo buba bungana, mu buryo bw'amafaranga ingena ngana canke mu madolare n'ibindi byinshi. Ni byiza, reka nsige ngaha missionnaire Miguel Bermudez Marin, ari imbere y'umugambi n'abakozi b'Imana bose n'amakoraniro yabo yose mu bihugu byose, kuko ariwe muntu yatowe kandi ahwanye n'igikorwa afite gusigwa n'Imana ku bw'iki gikorwa. Arico nkeza Miguel kubwo kuba afite uyu mugisha ukomeye cyane uvuye ku Mana, arico ari igikorwa atanu undi muntu yari kugishobora. Na jewe uwo mugisha ntawo naronse. Ni byiza, Imana ibahezagire kandi barinde. Reka nsigane namwe Miguel Bermudez Marin, inshuti yanje, umugenzi wo dukorana mu bukozi. Mbega ni imyaka ingahe Miguel? Imyaka 30, si munsi y'imyaka 30 cyuko turakora twunze ubumwe. Tuvuge kuva 71, ariko n'ubu ntitwigeze dutandukana ngo tuje kure na kure, kandi twagumye cyuko turakorana neza cyane mu gikorwa cy'umwami, kandi zobandanya dukora gushika duhinduwe, nuko mu nyuma tuzokorana no mu kimpumbi no mu bihe bidashira. Ni byiza, Imana ibahezagire kandi barinde mwese, kandi musenge cyane kubw'inshuti yacu missionnaire Miguel Bermudez Marin.